byarafashe umwanya mwinshi. Uno munsi twazindukiye iva cy'indege Melchior Ndadaye aho twaje kwakira umuririmbyi Sabbi Satura Mabafu n'amabuye akaba asanzwe avuye Dubai aho yaragiye guteramisha abasanzwe bahurikiye umugabo wa diaspora guteramisha aba diaspora Dubai. Twagiye turamubona mu bikorwa byinshi, abakobwa beza babijejwe bamuzana amashurwe yiwe bivanye n'igikorwa cyiza yakoze. Sabbi Satura Mabafu turakora mu kigo cyane ndabaramukije Satura oyo Sabbi Satura Mabafu turashaka kumenya mbega urugendo rwagenze gute ko twabonye mwatevye bivanye n'amasaha byari byasabye ko mushira ugaca indege cyacu cyiza cya Bujumbura. Indege yaje gushira Sabbi reka dusimbire ku bijyanye n'urugendo mwarafashe urugendo rubashikana Dubai bivanye na concert mwari mufise muri kiyagire, ariko Sabbi ntiyashotse ataha. Mbega hari ibindi bikorwa bijyanye n'umuziki wose Sabbi yoba yarakoreye Dubai? Nabwiye ko ngiye kurondera amahera ndasaba ko mvayo urachora amahera mwahembwe ndayaheza. Sabbi hari video yabonetse muri Dubai aho neza yuko tunanagukeza kuri performance mwakoze nziza idasanzwe kuri performance idasanzwe Dubai. Twagiye turabona ku video mwagiye murashikiriza kuri iyo video nyine idasanzwe mwashoboye gushikiriza. Hariho skandale yabaye mukoroka mugwa hasi kuri stage, benshi bakifuza kumenya amagara Sabbi ukungene yifashe. Mbega kiyagiye byari bimeze gute? Ibibazo Sabbi yahuye naco cyanye n'akantu probleme z'akazi Isangana ry'akazi n'ibintu bisanzwe umuntu wese utagenda mu maso kwita umusumari kw'abantu abandi babaje isangana yasanzwe cyane hari yashushe cyane nanjye ndi mu mizuka yatari basuka amazi ari yo hasi ego icyo gihe abarundi barababaye bavuga ati umuririmbyi wacu yagize ikibazo bagiye kugwa hasi nk'abandi bari tuje kubona bari rwego mpuzamakungu. Twagiye turabona Sabbi ubuzima bwe bwafashe neza, ikibazo baragize yaragira ko nitaba Imana oya kurya mwanya nta kabazo baragize nta kibazo nakimwe. Sabbi ntabona umusoje ngene yavyutse ari ni seconda nagumye hasi ndabyuka Sabbi bimwe mu bintu bakunze kwandika kuri hariya Dubai nyene uravuze ati ajya amazi abaririmbye abastari bakunda gusesa mu bantu afise amabanga akomeye cyane. Hari post nabonye ivuga ati wajya amazi abastari basisa ku mazi, nabibonye muri publication ku rubuga rwa Facebook. Sabbi hari icyo babizi ko kurajya amazi abastari bakunda gusisa? Ego Sabbi kadusoro rwa cawe kidingi gwa kidasanzwe kiko kiranezereza abarundi benshi hirya nino ndetse no hanze y'igihugu cyacu cyacu Burundi, ndetse kikaba gifise na performance nziza bariko bararaba kubuga rwa YouTube. Kidingi wodubwira gakuru gato kubijanye n'ibyo dushashobora gushyira hanze. Kidingi mwagire gutije nta twe tumeze neza ngaho mu Burundi, ni fresh tumeze neza cyane. Ego kubona gusisa ngeze mu Burundi ego turifuza kugira gakuru kugira Kidingi buke byagenze gute. Projet yahuje ibihugu bine Rwanda, Uganda, Kenya na Tanzania. Kandi nini sisi ko mwabonye quality hejuru raporo y'izindi quality ndamubona quality nk'ijya igihe abarundi bari kumeze neza mu mutwe ya era abarundi bari kumeze neza mu mutwe ndumva somehow hageze igihe rero ndareka kwinvestisa kubera yuko abantu batari bwatahure igihe bashobora gushikira artist wabo basanga imitahe nayishizemo. Nagiye gushamo imitahe myinshi muri Kidingi kubera yuko nabonye ko bikenewe kandi fights ikomeye bikenewe kugwana umuziki muri rusange. Tuko kuri Kidingi nyene hari amakuru abaha kujya Kanyaru mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, aho ubona ko hariho ikinyamakuru cyo muri icyo gihugu cyanditse kimenyesha yuko niyo Bosco umuririmbyi abikora neza mu gihugu cy'u Rwanda ko yoba yaragize touch cyakora kuri ndirimbo Kidingi. Why niyo Bosco wenyene hariyo touch ya Jose, touch ya Miss Beats, hariyo touch ya
Herbert Keys from Uganda, Touch Sadbi, ni indirimbo yakoranye n'abantu benshi. Kuri Lyris twakoranye na Neo Bosco, hama kuri production audio dukorana na Jose na Nisbeat, Jose hama kuri video dukorana na Jose n'abandi. Yego. Sadbi, ku kintu kijanye no kubikiza amafaranga menshi mu muziki, n'ikihe kintu womenyesha nk'abaririmbyi bariko barakora umuziki kubikiza amafaranga menshi, inyungu iri mu kubikiza amafaranga menshi cyane mu muziki? Kurondera quality ni choroshe, quality ni ikintu gikomeye cyane parce que quality ni represent artist na quality isaba too much money. Yakoresha amasidra kuduga hafi y'ibintu sasa si ikintu choroshe muri music kariha music yaje abana nabo naje ngaho bijya faranga rizogaruka. By the way, Sadbi mwaragize bakwemura bivanye n'akazi kanyu keza murasura igihugu nkuko wigeze kubimenyesha abarundi uvuga ati jewe sinzosohoka igihugu ataco ngiye gukora nzosohoka ngiye gukora abankeneye bazosanga turafise n'ibindi bikorwa byinshi wakoze uri ngaho mu gihugu iwanyu mu Burundi udasohotse kandi bikakundwa cyane uyu munsi watanguye gusohoka twarabonye uravuye Dubai abakurikirana imbuga za barabonye ko wamenyeje ko ugiye kuja Sweden mbega visa barabonetse gushaka no mwanya ngiye kurondera visa ninayironka muzomenyeshwa ninayironka ariko Sadbi abantu benshi bari bazi yuko ugiye Dubai waronse visa ni navyo vyaciye ku mbuga nyinshi bavuga ati Sadbi ho yaronse visa tugiye kumukira uri kuno munsi bumvise yuko ataviza uraronka mwe yuko mengo hari agahazi n'imbere ego kandi tari cyawe si cyawe ego ikiwawe itari cyawe cyo ni kuzoka kibika ego ikiwanjye nabwo biko usi you understand twibukanya gato ku barundi bari bazi neza yuko Sadbi azova Dubai agirwamo mu gihugu cya Sweden abantu benshi bari bazi neza ko Sadbi azova Dubai aza guteramisha abarundi mu gihugu cya Sweden waje uzo kugenda muri Sweden gutera muri Sweden twibukanya kandi n'ibyari ku barundi bitege neza ko Sadbi azosura muri Sweden ndashaka kugenda muri Sweden itariki 28 kandi je sizere ko nzogenda ikindi kibazo je kizahanye narenguza ati niyihe nyungu ku murinzi ko urashobora kugenda kuvuga cyindege bakabona ifoto imwe ifoto uri wenyine n'abantu bakurikiye Sadbi uje mu gihugu aho Burundi wese akarishimira Kiding uvane gubatiza wabahaye baramaze igihe kinini ego bari bamaze imbere baramaze n'igihe kinini abagukumbuye turagira feedback ku mbuga hirya n'ino uyu munsi watari gusoko wasohotse udafise Kiding uyu munsi uragarutse ugiye kuzosubira gusoko ufise Kiding ufise quality iguze ibihugu bingahe byose muri ndi kuri Sadbi ndego uribaza ko Kiding igiye kugufasha iki mu ngendo ugiye gufata zo mu kazi kawe muziki Kiding narayiso jahaje kuyu izindi mu bindi ndi kuyumvira izindi kwari izindi Sadbi yarasohotse abantu bayakira batayakira namaze kugara ibyakidi oya tutwara gusigariye tumeze neza atameze neza abarundi neza birimo abo hari izindi project komakomeye kasaga music ntasohoka hanze benshi bavuze ngo Sadbi ntazorenga kanyarure isi ariko izo zanje ndishaka kuri cyane so nibaza yuko experience nuko nagiye ahantu hari bwaje muri ahantu ko ubona ibintu runaka nawe n'abarundi benshi bari Dubai community yabo ise ubumwe bakundana n'abo nyene banyinjiriye byari bimeze neza nahigiye kubana n'abantu banyeretse urukundo muri babanye hagati yabo igihe bari mu mahanga n'ibindi twagiye turaganira n'abantu batandukanye nk'aba Gahepe boss Gahepe ariyo boss Kevin abyushe cyane ariho na Somali abo se n'abantu twagiye turahura rero
tuganira tuyaga ku bintu n'ibindi ku byerekeye entertainment ibintu bikorwa hari abantu babizi cyane kwa raporo ya twebwe babizi bafite imyaka myinshi yes n'abasomali n'abandi ibijyanye no kurenza cyane amasoko y'ubudandaji yego twaravuganye ku byerekeye investissement mu muziki nyine bashobora kuyunga bakinvestisa mu muziki wacu sisi ko mwabonye ko batanguye kuinvestisa muri image ya artist ingene nakiriwe tusa ibintu byatanguye kandi Rwanda Sabi karibu cyane mu gihugu cyawe cyiza cy'amavuko abarundi sinzi bari bakurindiranye igishika cyinshi cyane bro. So Sabi waragaragaye uri Burj Khalifa hariya Dubai uraposta ka video ubabwira abantu apa ni wapi ugira ni audio TikTok hari message ariko washatse gutanga hajya yuke koe nurabizi ba urabizi ko abantu bavuga ako Sabi umusitari amara duza mu muziki atarasohoka hanze atarareba kanyaru azogaruka cyane isi ariko rero nagarutse rwe abantu bari baranjagagura ariko igihugu cyane okay ariko iyo shaka kumara kandi there is too much money ariko I love my country ifankenye ifantunze nzohambuka ngaha cyane ariko uragarutse Sabi muge hari ihigano ariko riratunganywa rya final ya Primusic abarundi sinzi hari myidogo myinshi cyane iriko iraza bavuga yuko bakeneye kubona intare batinya kuko hari ikintu hari uburyohe runaka batazohava baronka mu gihe batazomubona Sabi ico kintu Sabi amaze kukimenya cyangwa kucyumva kuri we yacakiriye gute jewe simvuga imigambi y'abandi imigambi mu gusozera agajambo kamwe kuri Bendi na Joboy basanzwe bakwambika mu kintu urabona style nyene zimeze Sasa